akabaye ntakabe inkuru ni umunsi iteye ubwoba cyane. Ibaza ibintu vyayo bigatwara ubuzima bw'abarenga 2000 kandi bishobora no gusubira kuba umwanya n'umwanya. Iyi ni inkuru yabaye si umugani cyangwa igitito. Ijoro rimwe abantu baryamye mu gisagara, hanyuma mu kanya gato ikirunga gitangura gusohora umuriro mwinshi cyane. Lava itangura kwiruka imanuka mu misozi igana mu gisagara. Uwo munsi abarenga 2000 barapfuye. Iki ni ikirunga cha Mount Nyiragongo, kimwe mu birunga biteye ubwoba cyane ku isi. Ikirunga cha Mount Nyiragongo kiri hafi cyane n'igisagara cya Goma muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, hafi cyane n'igihugu cy'u Burundi. Ikirunga cha Mount Nyiragongo kiri hafi y'igihugu cy'u Burundi, gipima metero 370, gishobora kwiruka ibirometero 260 ku isaha. Reka turabire hamwe ibibazo bigiye guteza mu Burundi hamwe byo bishike byabaye muri kahise bigasubira. Mbega hoho ikirunga kirashobora guhagarikwa, bigenda gute? Life story, inkuru, ubuzima n'amateka. Ikirunga Nyiragongo kiri mu misozi ya Virunga mu buraruko bwa Kongo. Gifise uburebure burenga metero 3470 kandi kirazwi cyane kubera ikiyaga kinini cy'umuriro kiri mu mwobo wacyo. Icyo kiyaga cy'umuriro ni kimwe mu biyaga binini cyane byigeze kuboneka mu birunga ku isi. Ivyo bituma Nyiragongo iri bimwe mu birunga bikurikiranwa cyane ku isi n'abashakashatsi bakomakomeye. Mu mateka Nyiragongo yama iturika inshuro nyinshi kandi zisubiriza. Aha twavuga nk'igihumbi 1977 habaye iturika rikomeye cyane. Lava yamanutse n'umuvuduko udasanzwe maze uhitana inzu nyinshi n'abanyagihugu benshi cyane. Mu mwaka wa 2002 naho nyine Lava yinjiye mu gisagara cya Goma ibomora amazu menshi cyane. Abanyagihugu barenga 2000 barapfuye, ibindi 1000 by'abanyagihugu birahunga. Ivyo byatumye isi yose yongera kwibaza kuko ushobora gutegwa n'ikirunga mu gihe cyo hongera guturika nta cyuma cyisubiriza. N'ikintu nyamukuru gituma ikirunga Nyiragongo giteza impungenge n'ubwoba nuko Lava yayo, umuriro wayo ugenda uruta cyane kurusha ibindi birunga byabayeho ku isi. Rimwe na rimwe ikirunga Nyiragongo gishobora kugenda ku muvuduko uri hejuru cyane, ushobora gutuma abantu bagira igihe gito cyo guhunga, bigatuma ababeshi bagwa muri iryo sanganya. Iyindi mpamvu ikirunga Nyiragongo giteje ubwoba bwinshi nuko hafi yacu hari igisagara kinini cya Goma gifise abantu barenga miliyoni. Abashakashatsi baguma bayikurikirana umwanya n'umwanya kugira ngo bamenye ikintu gishobora kuba kiriho kiraje imbere, bashobore kumenya umwanya ishobora guturika batanga imburi. Naho ikirunga Nyiragongo kiri kure gato y'u Burundi, kiri mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Ivyo bituma ibihugu byose byo muri aka karere bikurikirana cyane ibyaye n'icyo kirunga kugira ngo bimenye uko vyitegura. Abahinga, abashakashatsi bavuga ko ingaruka nyinshi zishobora gushikira cyane cyane ibice biri hafi y'icyo kirunga, ariko amakuru y'ikirunga aguma kurikiranwa cyane kugira ngo abantu bamenye ibyo shobora kuba mu gihe kiri imbere. Ikirunga Nyiragongo ni kimwe mu birunga bikomeye cyane ku isi. Amateka yacu yerekana ko igihe gituritse gishobora gutera ingaruka zikomeye cyane ku bice biri hafi yacu. Iki nico gituma abashakashatsi, abahinga baguma gukurikirana umwanya ku mwanya ivy'icyo kirunga Nyiragongo. Ivyo birunga twaguze tubyumva nk'inkuru, tukabizi inkuru zitandukanye bivanye n'imyizerere yacu, ariko inkuru za nyazo, inkuru zagiye zibaho kandi biri hafi yacu. Ese filime umugari cyangwa igitito ni ngaha hakurya muri Goma. Amateka y'ikirunga Nyiragongo arakomeye cyane kandi ateranye ubwoba n'amakenga kuko n'ikirunga cyagiye giturika kenshi. Aya mateka wari umaze kuyumva? Reka nshimire wagerageje kubana natwe, nawe tubeye gukora subscribe. Life story, inkuru, ubuzima n'amateka, tuzi turabana mu bindi biganiro.